Komine Muyinga ni imwe mu makomine indwi agize intara ya Muyinga igizwe n'imitumba 50 igabiwe mu mazone 4: Muyinga, Cumba, Munagano na Rugari. Komine Muyinga kuva mu mwaka wa 2016 ni komine iri ku murindi w'iterambere mu bisata byose bitandukanye nk'uko tubibwirwa n'ibiro vya musitanteri wa komine Muyinga. Twarashoboye kugendera imitumba nka yose igize iyo komine, turayaga n'abene gihugu baratubwira uko vyifashe. Abene gihugu twayaze barashimana cyane cyane umugambi wa leta wo kwiyungunganiza mu makoperative, inyigisho bahabwa zijanye no kurima bakorora kijambere n'ibindi. Umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ivy'ubutunzi, iterambere n'ibiharuro yaragarutse kandi ku kuntu komine Muyinga yagiye iratera intambwe kuva ico gihe c'umwaka wa 2016 kugeza ubu, haba mu miryango, ku batware no ku batwagwa. Murakoze, je banyita Honorable Misago Amede, musitanteri wa komine Muyinga. Mutubaje muti mbega komine imirangurira ibiki abene gihugu? Mu by'ukuri twebwe ivyo turangurira abene gihugu sivyo dukura mu mutwe, tubikura mu gitabo c'imigambi y'iterambere. Ico gitabo naco kikaba kiri ku myaka 5. Ico gitabo cavuye mu vyiyumviro vy'abene gihugu, kikaba kigabuwemwo ibice navuga 5. Navuga ko ari amahangiro 5. Ihangiro rya mbere nuko hoba kugwiza ibifungurwa, tukarandurana n'imizi ibijanye n'inzara, icyo twokwita sécurité alimentaire. Ico rero n'icyo gisate muje tuno turangurira abene gihugu, turagerageza kubahimiriza kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu gukinzara ishobore kuranduranwa n'imitsi. Ikindi turateza imbere bijanye no kurima kijambere. Ubu nivyo tugezwemo, mazi ko n'amatongo arimwe araga. Turigisha abantu kurima kijambere no gukoresha umwavu w'ikirundi no w'ikizungu. Ikindi turimo turahimiriza abene gihugu, turabahimiriza ku bijanye no korora kijambere, korora ibitungwa bike mugabo bikagwira cane. Murazi ko na leta iheruka gushyira mu ngiro itegeko bijanye no kugaburira ibitungwa muhira. Turabigisha gutera ubwatsi no kuvyorora kijambere no kubivuza. Ikindi dukora, turatanga inyigisho za misi yose ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi, kandi turabona ko zirimo ziratanga akamaro, zifise ikimazi mu cy'ukuri gikomeye. Burundi igihugu ciza, Burundi igihugu c'amata n'ubuki. Intore urakaranga, uri isoko ry'amazi ya Rusengo, vugiriza ingoma ukamigwa amafyufyu, tambigwa agasimbo n'akanyarusizi. Burundi, ewe Burundi data na mama, Burundi we gihugu c'amata n'ubuki. Zo kuyaga hose no mu makungu, Burundi bwiza gihugu canje, Burundi bwacu, Burundi buhire, gihugu gisa n'Imana yakingabiye, igihe abantu beza n'ivyiza vyose. Reka ndaguhaye je ndaguhayagize, kuva mu buseruko gushika mu burengero. Uri intore urakaranga, uri isoko ry'amazi ya Rusengo, vugiriza ingoma ukamigwa amafyufyu, tambigwa agasimbo n'akanyarusizi. Burundi, ewe Burundi data na mama. Atiko turapompa kugira ibikoko bivemwo bipfe, harimo intonga nyinshi cyane. Hanyuma tuje gupompa tucimo tugatora, ngira mwabonye nejya bitufise mu ishashe bijya n'ibikoko twagiye dutoramo imbere yo gupompa, tubanza tugatora. Byose twabitekeye kugira ngo tubigumize mu ndimiro, bice bivyara bikazana amagi, bice bigubema biduga mu bigori. Aje tubitwara nk'ahantu tukarondera ahantu tubituririra. Tuba dufise umuti ukwiye, tuba tubisuka ku muti, kubera ko tuwugura unazimvye
bigorana kugira tusukeko kugira bipfe. Uyu murima si umuntu umwe kandi ahanaje nk'umukozi mugabo mbona harageze igihe mbona imigambwe yose iri muri iyi komine yacu ya Muyinga, mbona basinze n'amadarapo ngaha bariko barahakorera, byumvikana ko ari ishyirahamwe rya koperative rihurikiye mu migambwe itandukanye. Narabonamwo CNDD-FDD, ndabonamwo Iprona, nabonyemwo na Frodebu Nyakuri. Uyu murima nowamvuga ko ari nk'ijana kwijana biharengako. Komine ngaha yaratufashije cyane kandi bavyumvise batuha n'umuti umwavu ujya wo kubagaza no kuzoteza bare baduhaye komine, kandi n'ujejwe uburimyi muri komine Muyinga yaraje ngaha nawe nyene tuko turarima hamwe n'ujejwe nyene uburimyi ngaha. Kenshi nawe nyene nakunda kuhaca cyane kaza atubinye dukora kugira ibikora bise neza. Twege abajejwe intwaro ku mutumba natwe nyene turaja mu bene gihugu aho usanga niyo hiyo mu mihana dufise ahantu hanini ya cyane twagiye hamwe turafata umurongo umwe turatera ibigori nk'uku nyene, aho tufise umushefu de zone wacu yatwari izone adufasha cyane cyane guhimiriza gutera ibigori. Twarabiteye cyane gose muri izone, naho mwoza mu misozi mukaraba ibigori turabifise cyane kubera iyo ntwaro yacu dufise. Bamwita Nibona Shabani, arakunda cyane abarima, arakunda no dushikira kubivu cyane. Ikirere kigenze neza ngira nabura byibonera Sibirusesho rumuri, aho vamwo ibintu bitari bikeya, hamwe abantu tworonka ivyo turya kandi twaronka n'ivyo dushira mu mufuko. Jewe nitwa Muvunyi Nehemia, kabasanzwe serukira ishirahamwe koperative Sangwe ryo ku mutumba w'Inkoyoyo. Ego tura imyaka 2 irarenga ego kuva aho turonkeye uburyo leta yaduhaye za miliyoni 10 twaciye dutangura gukora kandi dushirutse umwete. Ego akamaro ko gukorera hamwe muri koperative, icambere abene gihugu baraharonkera inyigisho zidasanzwe, kuko ubwa mbere mu mirima iwacu twarima bijya bita swagiri, ubu naho bavyita ngo nukujujuta, ariko kugezaho koperative amakoperative atangwe gushingwa twaje dutangura kwigisha, turaronka inyigisho duhawe n'abaturutse mu bushikiranganje mu makomine ndetse no mu ntara. Ubu rero turetse n'uyu murima wa koperative Sangwe nako twawurimye ku buryo bwa kijambere, no mu ndimiro iwacu turarima ku buryo bwa kijambere kandi bikagenda neza. Izo nizo nyigisho rero twarose kandi niko kunguko gakomeye cyane gose. Ikindi naco kandi inyungu twabonye muri koperative bikuvuga umwimbo uri muri yongera cyane gose, haba mu ngi wacu mu gihugu ndetse no mu babanyi. Ego akamo twotera bene igihugu kugira ngo bijukira amakoperative, kuko niyo turabigisha benshi baramaze kubitahura, ariko nkuko leta y'u Burundi iduhimiriza hariho benshi batarumva no mugambi, nayo mpamvu rero tubandanya twigisha kugira ngo babandanye bawutahura umugambi. Burundi igihugu ciza, Burundi igihugu c'amata n'ubuki, intore urakaranga isoko ry'amazi ya Rusengo, vugiriza ingoma ukamigwa amafyufyu tambigwa gasimbo ikindi kiri n'icyo gitabo cy'imigambi y'iterambere abene gihugu bashikirije ni igisata kijanye n'ibungabungwa ry'inyubakwa rusange. Aho naho twavuga amabarabara, hariho amavuriro, hariho amashure, eka aya mabiro yose dukoreramwo ari muri ico gisata. So kubibungabunga rero gusa no kubaka turubaka amavuriro, tukubaka amashure, tukubaka ibiro kuri mitumba, tukubaka tukanasanasana mbere ndetse n'aya mabarabara novuga ko ari ay'igihugu ahuza intara n'izindi. Ngira mwabibonye yuko n'iri barabara riva Gitega Muyinga rigahura n'iriva Ngozi Muyinga, aho hagiye hibonekeza ibinogo twagiye tuhafurira buke buke. Kw'ivyo nyene nyubako rusangi abene gihugu baratanze intumbero yuko musitanteri n'abamufasha bakorera mu biro vyiza kandi vyagutse. Nimwe ntumbero rero mubona
twaciye dushira mu ngiro kuko ibi biro vya komine twatanguye kubaka vyavuye mu vyifuzo vy'abenegihugu. Kw'izina nitwa Engineer Ngabiyongeye Innocent. No munsi muri komine n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ibikorwa by'ubuhinga. Hanyuma n'ako kazi ka misi yose kiretse iby'inyubako hariho n'iby'ubuhinga bambaza ibintu byo ku ruhande ubuzima bwa komine. Mwino misi bimwe birakorwa nkuko ubibona duhagaze kwino nyubako ya komine inshasha izokoramwo abakozi ba komine n'amaserivisi de concentre ya komine. Haraheze amezi arenga 5 twitanguye. Nkuko ubibona uyu munsi turiko turakora escalier iduha ku nivo ya mbere, mu gihe iyi nzu izo ifise inivo zibiri. Muri make ni inyubako niniya cyane izogirira akamaro ubuzima bwa komine bwose kuko amaserivisi yose navuze yuko azoba arimo. Hambavu y'ibi bya iyi nyubako ya komine hariho amashure tumwe turubaka dusanura aho ryagurutse twisubiriza, nkaho uyu munsi turiko turakora hari ishure riko rirubakwa ryo mu Musenga ryagurutse turiko twakarishasha. Mu ruganirwa turiko turasanura ryarubatswe ku mugambi w'abenegihugu ariko ritaheze. Ubu twiyumviriye kurimarira kugira ngo abanyeshure baronke aho bigira. Ewe Burundi data na mama, Burundi we gihugu c'amata n'ubuki, uri ntore urakaranga, uri soko ry'amazi ya Rusengo, vugiriza ingoma ukamigwa amafyufyu, tambigwa agasimbo n'akanyarusizi. Burundi abana baba bafite ikibazo cy'uko wasanga bariko barava k'uyu mutumba bagenda kwiga iyo ruguru ku mutumba wa Ryabirira, umutumba ubanye n'uyu mutumba nyine wo Kuzumo. Nakuvuga rero abana bafata urugendo bavuye ngaha baja kwiga hariya ruguru. Izo nizo ngorane abana bari bafise imbere yuko iryo shuri ngaha turironka. Aya matwarete n'amarobine tuyarose ejo bundi n'umugambi Sakode Santé Communauté Development uheruka kuyaturonsa kugira ngo abana baje barakaraba n'amazi meza n'isabune mu ntumbero yo kwikingira cakiza coronavirus. No kuvuga nta mezi yo bashika nka 3 turonkejwe izi robine mwashoboye kubona ngaha. Ego ibikorwa bimeze neza kuko abana baratonda ku ishure, turafise abigisha bahuriranye n'ibirasi dufise kuko ngaha dufise ibirasi 6, dufise n'abigisha 6 nyene. Abigisha rero baratonda n'abanyeshure baratonda, n'ubu kandi turi mu bibazo, ariko gusa ikibazo dufise turafise ikibazo kijanye n'intebe. Ego no kuvuga turiko turagerageza kuraba ibitigiri by'abana ukuntu bicara, dusanga hame abana bo kwicara ari babiri twokenera nk'intebe 166. Byumvikanire yuko uyu munsi abana bicara nabi cyane kuko usanga ku ntebe abana bicara ari 4-5. Nko mu myaka ya mbere canke iya kabiri hoho niho hari ikibazo gikomeye cyane cyo abana bashobora kwicara ku ntebe neza. Ikindi kigira gatatu ni kijanye n'umutahe bavuga kufatiye ku bantu mu kinyamazuru twocita kapitale ime. Ni gisata gikomeye cyane kuko aha twovuga ibijyanye n'ibungabungwa ry'amagara y'abantu, kuko ibi byose turavuga byokorwa abantu atabo dufise bakomeye ntivyokunda. Cyo tumare twitwararikana ntaryo tukubaka y'amavuriro kugira ngo abantu bashobore kuronka ahantu bivuriza, tukabahanura kwirinda ikiza bavuga mbere ubwo mvamakungu cica abantu benshi mu cyangwa ya malariya, ubuhoho n'iki kiza ca covid. Twahimirije rero, twatanze inyigisho nico gisata nyene, turigisha abantu gukoresha neza imisegetera kugira ngo imibu itera malariya
ishobore kugabanuka. vugiriza ingoma ukamigwa amafyufyu tambigwa agasimbo n'akanyarusizi Burundi. Ego jewe banyita Kayumba Laurent, ndi umuhanuzi wa musitanteri wa komine Muyinga jejwe ibibazo by'ubutunzi, iterambere hamwe no kwegeranya ibiharuro, bimwe bita mu kinyamazuru les statistiques. Ego muri komine Muyinga rero mwumvishe cyane ko ndaba igisata cy'iterambere. Iyo tuvuze naho igisata cy'iterambere cyane duhera ku bene igihugu harya mu muryango, tukajya ku mutumba, tukajya mu ikomine. Icyo gihe rero komine tuvuze ko iteye imbere n'igihugu cyose kiba giteye imbere. Nuko kuko ntitwovuga ngo igihugu kirateye imbere mu muryango atakigenda. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatubwiye ati mwese mukore ukura amaboko mu mpuzu, umwene gihugu wese aronke ubwa mbere umunwa wose uronke icyo ushobora gufungura, mugabo kandi n'umufuko uronke akafaranga ushobora kubika. Bimwe rero mu bituma ubwo butunzi bw'igihugu bushobora kuduga, hariho ibikorwa byinshi tubwirizwa gukora. Ntushobora kubwira umudandaza ngo uragenda urangura udandaze ibidandazo byiwe abicana mu mabarabara atameze neza. Ntushobora kubwira umurimyi ngo uragenda urime wimbure utamuhaye aho ashobora kubika umwimbu. Nivyo rero ibyo byose turiko turabikora, turiko turagerageza kubaka ibyo twita ububiko bw'umwimbu, amahangare de stockage, ahantu hatandukanye, kugira ngo abo bene gihugu duhimiriza kurima kandi bakimbura umwimbu wabo ntubace bawusesagura kubera wabuze ukungene ubikwa, baronka ahantu bawubika, mu gihe bazoshaka kugurisha bawugurishe ku gaciro kisununuye, narijya mu kiringo cyo kwimbura usanga kumbure ibeyi itaba imeze neza. Twarateye imbere muri komine Muyinga kuko mu mazone ane dufise nta zone nimwe gushika ubu idafise isoko ya kijambere. Ayo masoko rero nayo ari mu bintu biduza ubutunzi bwa komine, ubutunzi bw'igihugu. Ni byinshi twovuga iyo bikozwe bituma haba iterambere koko. Iyo turiko turavuga iterambere, ndakunda kuvuga yuko tubwirizwa kuvuga iterambere rirama, ni ukuvuga le développement durable, atari iterambere tubona uno munsi mugo ugasanga hari ibindi twakoze bishobora kurisenyura. Ni muri iyo ntumbero iyo turiko turavuga iterambere turahimiriza abantu benshi cyane ko hambavu y'ibikorwa by'iterambere dukora kurima, korora n'ibindi, tubwirizwa kwitwararika yuko ivyo bikorwa bitaza guhungabanya ibidukikije. Ni ikintu gikomeye cyane kuko urashobora kuvuga ngo uri kurarima uyu munsi, urashobora kuvuga ngo uri kurakora iki uyu munsi, wibaza ko kigiye gutorera inyishu iyi cyangwa iriya, ariko ugasanga iyo utitayeho ibidukikije bizogaruka guhungabanya na bya bindi wari warakoze, noneho ugasanga dutera dusubira inyuma aho gutera tuja imbere. Murumva iyo tuvuze kwitaho no gukingira ibidukikije ni ikintu gituma iterambere twashitseko, iterambere novuga yuko rigeze kure muri no komine ya Muyinga riba koko iterambere rirama, atari iterambere rizohava rica risambuka umwanya mutoyi. Twovuga rero iterambere kandi tutavuze ibijanye n'intwaro ibereye. Ndashima cyane muri komine Muyinga intambwe tumaze gutera kuko novuga ko uyu munsi nta zone nimwe umukuru wa zone abo twita aba chef de zone adafise ibiro yicaramwo akakira bene gihugu batarinze gutawakuba ngo kumbure bamusange muhira. Hari igihe muhira usanga kumbure hari n'utundi tumufatira cyangwa utundi dushobora kumusamaza, ugasanga ntiyoshobora gutunganiza bene gihugu. Urumva ko biheza bikagenda neza. Noneho no mu Kirundi barayamaze bavuga bati gira huba wubahwe. Urumva ko
mu bijyanye n'intwari ibereye tugeze ku rugero rushimishije, igihe abakuru b'imitumba bose bazaba bafise aho bakorera, ibiro bakoreramwo bakiramwo abantu, bya bintu byo kuvuga ngo namusanze muhira namuhaye iki, bya bintu byo kuvuga ngo uransanga muhira unzaniye iki, bizogabanuka. Urumva ko intwaro bereye zoba ari nziza. Turahamagarira abenegihugu bose gusenyera ku mugozi umwe, binjire mu makoperative asanzwe hari hajya ku mitumba yose, amakoperative ahurikiyemwo abenegihugu. Ayo makoperative afise akamaro kuko niho byinshi bavyigira. Imwe navuga ngo nyamwigenda ko ntari biri menshi, iyo bari hamwe iki baragikorera hamwe kandi bakagikora neza, uwakibonye nawe akaza kucigira ko akagikora muhira iwe. Murumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Hanyuma mu iterambere kandi bisabwa yuko batawigira sindabibazwa. Iterambere rituraba twese, kuva ku mwene gihugu, kuva ku wizi, ku utizi, kuva ku mwene gihugu wo hasi, kuva ku mutware, uwo ari we wese iterambere riramubazwa. Icyo gituma rero duhamagarira bose twese ko iterambere, ikibazo cy'iterambere twokigira ikiwacu, guhera mu ngo zacu tukajya mu iterambere rusange. Duvuze iterambere rusange ni ibikorwa byose dukora, novuga guko bifise inyungu rusange, tubihamagariwe tukaheza tukabyitaba twese atawuvuyemwo. Hanyuma iterambere rirama koko, ryaterambere navuga rirama, le développement durable, nko tuzoheza tukarishikako kandi tukaribungabunga, kuko umwe wese azoba azi yuko afise uruhara mu byakozwe, nta kizokononekara rero ngo akireke kijyana uko, kandi azi yuko yakiruhiye yagishizeko ingufu. Burundi igihugu ciza, Burundi igihugu c'amata n'ubuki. Intore urakaranga, uri isoko ry'amazi ya Rusengo, vugirizwa ingoma ukamigwa amafyufyu, tambirwa agasimbo n'akanyarusizi. Burundi, ewe Burundi data na mama, Burundi we gihugu c'amata n'ubuki, zo kuyaga hose. Aha turi mu mwonga umwe uri mu myonga iri muri komine ya Muyinga, irimwamwo igiterwa c'umuceri, akaba ari umwonga wa Cizanye. Uyu mwonga ukorera mu koperative. Abarimyi barawurimiramwo ibigori, bakawurimiramwo n'umuceri. Ubu ubarimbuye ibigori kandi bari babirime ku buhinga bwa kijambere, kandi bari baronse umwimbu ushimishije. N'uyu muceri murabona ko uteye ku murongo, uteye kijambere. Baragerageza ivyo inyigisho bahabwa bakazishira mu ngiro, mu ntumbero yuko baronka umwimbu mwiza. Ngira murabona ingene umuceri uri kuravyara, kandi umuceri ni mutoyi cyane, uracari muto cyane. Twizera yuko tuzoronka umwimbu ushimishije. Ni kuvuga bene gihugu mu iyo myonga turimiramwo y'umuceri, turabahimiriza kuja hamwe bwa mbere. Komine yose turiko turashira abarimyi mu mashira hamwe n'amakoperative, mu ntumbero yuko baronkera hamwe ubumenyi, ubuhinga tubereka bujanye no kurima kijambere, mu ntumbero yo kugeza umwimbu kw'ivyo biterwa bahatera muri iyo myonga. Ayo makoperative agiyeho bonyene, turetse iyo y'imiceri hariho n'indi myonga itabamo umuceri, baritorera igiterwa batera hanyuma bakakirima kijambere. Bashobora gutera imboga, bashobora gutera umuceri, bashobora gutera ibindi byose biyumviriye mugabo bahurije ko bonyene barondereye imbuto hamwe. Hama tukabereka ubuhinga bwo kubitera kijambere, bakaca baronka umwimbu ushimishije. Ntidukorera mu mwonga gusa, muri komine Muyinga twari ihangiro yuko kugera mu mwaka wa 2023 tuzoba twigishije abarimyi ubuhinga bwo kurima kijambere, mu ntumbero yuko bagwiza umwimbu. Umwonga nuko tubikora, tuca tuja rero hageze kwirima ry'umusozi, tukaja ku musozi tukabahimiriza ibiterwa na cane cane bikurikira ibigori. Ngira aho mwaraciye canke muca mukabona, ngira murabona yuko abarimyi benshi ibice birenga 60% nk'ico giterwa bagitera ku murongo. Hanyuma ikindi turabahimiriza gutera kijambere igiterwa cy'ibiharage. Turiko turahimiriza no kugwiza
imirima y'igiterwa c'isoya ku buhinga bwa kijambere. Turahimiriza kandi abenegihugu kurima igitoke neza mu ntumbero y'uko dukura bwa butoke bwa kera tukabinaguza ibitoke biteye kijambere, biteye ku murongo, bifumbiye neza, vyimbuka. Hanyuma turahimiriza n'abarimyi irima ry'ibiterwa vy'ivyamwa cane cane amavoka hamwe n'inanasi. Ego nk'uko leta yashize imbere intumbero yo kwigisha abarimyi benshi biciye mu makoperative, twebwe muri komine Muyinga tubikora duciye cane cane mu makoperative, kuko vyogorana ingene umuntu ushikira umurimyi umwe kwitongo ryiwe. Nico gituma tubashira mu makoperative. Mu mwonga nabivuze yuko bakorera mu makoperative mu mwonga. Ku mutumba naho tuca dukorera cane cane ko ajya makoperative asanzwe ariko arakora ibikorwa vy'uburimyi ku mitumba. Tukaca tukongera no gukorera no kuyandi mashira hamwe mato ahasanzwe. Tukongera tukaca dukorera no kubarimyi ku giti cabo. Abarimyi twokwita abarimyi ba kijambere, abarimyi bamaze gutera intambwe mu burimyi, ni kuvuga bakorera ku ndimiro zifise uburinganire buva ku hegitari 2 no kuduga. Abo basanzwe bafise uburyo baca bakoresha n'abantu benshi mu ndimiro. Twe tuca tuhaja nk'abajejwe uburimyi tugatanga inyigisho kuwo murimyi tukamwerekera ingene akora. Babandi bariko barabikora baca bagenda nabo kura karorera aho nyene bakaca baja kubikora mu ndimiro iwabo. Ariho tuca dusanga ubumenyi dutanga tucishije mu ayo mashira hamwe n'amakoperative no kwabo barimyi ba kijambere vyashikiriye n'abandi barimyi kuko baba bahurikiye n'iyo migwi. Akamo notera batarijukira kuja mu mashira hamwe n'amakoperative nuko bava ibuzimu bakajibuntu, bakijukira kuja hamwe, kuko baravuga bati ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi, umutwe umwe ntiwigira inama, kandi ubugirigiri bugira babiri, kandi ubwenge burarahugwa. Nico gituma tubahimiriza yuko baja mu makoperative kugira baronke inyigisho zitandukanye, babone ubumenyi butandukanye, baje kubushira mu ngiro. Tuca twongera no kubahimiriza, tubatera kamo tubasaba yuko ubandanya bashira mu ngiro inyigisho bahabwa. Abazifata minenego barushirizeho kugira ngo urugero tugezeko rwo kurima kijambere muri komine ya Muyinga biciye mu gutera ku murongo, mu kuvura, mu gufumbira, bibandanye vyiyongera kugira ngo tubandanye mwimbo wacu ivuga, abenegihugu babandanye baronka ico bafungura, kuko komine yacu ya Muyinga igwizwe n'igitigiri gishimishije c'abarimyi. Rero nta yandi mikoro abenegihugu bafise atari mu mwimbu uciye mu burimyi n'ubworozi. Rero mu gihe bidakozwe neza abantu baca babura ico bafungura, amagara akifata nabi, tugaca dutunga abantu bakenye, bagwaye, bafise amagara mabi. Isoko ry'amazi ya Rusengo, vugiriza ingoma ukamigwa amafyufyu, tambigwa agasimbo n'akanyarusizi. Burundi, ewe Burundi datana mama, Burundi we. Ibikorwa ndabona ko ubu biriko biragenda neza, kuva aho tugiye muri koperative tukaja hamwe bakatwigisha umugambi wo kurima kijambere. Ubu mwimbo wifashe neza cyane, duhereye ku giterwa c'ibigori naco nyene tukirima mu buryo bwa kijambere ku mirongo, tugafumbiza umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu, bikagenda neza, kandi igihe bigiye kwera naho harajamo n'abanyezamu bakararira tukabisarura byeze neza. Biratandukanye cyane n'ubwa mbere, aho umuntu wese yakira ibyo ashizemo, nta muntu yigera abona akamaro k'uyu mwonga. Ariko no munsi umwonga birameze neza cyane, umwimbu wariyongereye. Ico nohimiriza cyangwa nobwira abandi akarusho twebwe ubu tugezeko, ubu turamaze kwitunganya neza, kuko ibi bikorwa batwigishiriza muri uyu mwonga turaheza tukagenda no kubishira ku mitumba. Ugendeye nko ku mitumba iwacu usanga nyene ibya kijambere bimaze kwiyongera. Akarusho rero tubona, ubukene mu ngi wacu buramaze kugabanuka. Rero ubu turamaze no kwiteza imbere, twarubatse n'ihangare, kandi iyo hangare turiko turayubaka mu buryo
bw'uko abanywanyi nibo nyene bariko baragerageza kuyibako, kandi igice ca mbere turamaze kugisakara, turashigaje ikindi gice kuko ari uburyo buva mu banywanyi turonka ubudashimishije rwose, turose nk'ubufasha naho vyoba vyiza cane, mugabo ibikorwa turabona ko ubu n'abandi bene gihugu bariko barabona yuko kutaba mu makoperative ari igihombo gikomeye cyane. Nababwira nti nyamwigenda ko ntari n'impeshyi, hama rero abari bo bose batarashika muri uyu mugambi bohava bakegera abamaze gushika muri uyu mugambi bakababwira uko bimeze kugira ngo nawe babe muri uwo mugambi kugira ngo uburimyi kijambere busasagare mu Burundi hose. Intore urakaranga uri soko ry'amazi ya Rusengo, vugirizwa ingoma ukamigwa amafyufyu, tambigwa agasimbo n'akanyarusizi. Burundi, ewe Burundi data na mama, Burundi we gihugu c'amata n'ubuki, vyo kuyaga hose no mu makungu.